nkuko twatanga tubivuga vision ihindura ubuzima ku bantu benshi. Rero jewe nahoze ndi umumekanisi kandi ndaza ko abamekanisi benshi twakoranye ngaha barimo baramaze kujoininga muri vision. Nivuga ko nta mahera menshi nahindija muri mekanike, yari amahera nyine abaye ariko nayo yashima uko biri kose. Nivuga ko naninjiye muri vision ndajoininga nkoresheje $30. Nkuko benshi ashaka kwatije naribwe muri Berry muri Cloud One company zagiye ziba abantu hano benshi bagiye batakaza n'inzizigiro imitima yarazima bavuga ati Yesu ndoshobora gukora business, ariko no kugira ko ntushike intege vision yaje nk'isubizo kuri wewe. Je muri vision matanguje $30 ndakora $1 ariko please nakoze cyane naduze ku $2, $3, $5, 10, 30, 50, 100, 200 n'amajana 3 ku munsi umuntu agashaka kuyarenza. Ni kuvuga ko rero iyo uri kurakora muri vision nta kintu na kimwe kidashoboka. Uko nari meze mu minsi yahera n'ubu hari difference nini cyane. Abantu bashimiye cyane kuba barajenga mu Burundi wacu nga muri Afrika. Mu minsi kubura gukora kwanje mu minsi Imana imeze agenda ashobora kugura umuduga uvuye muri BGM. Ibyari n'indoto ibyo twabona ku bandi ubu turiko turabibona na twebwe. Sinigeze niyumvira ko hazongera igihe nzongura umuduga, ariko ndabona umengo muri uku kwezi Imana bikoze ndashobora kugura umuduga. Kumva yuko hari umutsagaciro cyane. Business online nazitanguye muri 2018 ngira bakoze Cloud One ngira barabisitatanguye muri 2018 niyo business nahereyeko. Hageze muri 2020 numva iryo jambo ry'umwubaha nk'uyo ndumva telefone umengo namenya kuyikoresha byinshi gusumba. Iryo jambo ryanteye intege cyane. Abakenyezi twebwe tumenyereye telefone uyifashe umenya kuraba kuri WhatsApp, nabuja kuraba abo telefone ibindi ni habaye agapande na gatoya urukangana hariya ngo ndabira mugo umunsi nabona ko atari ko biri. Iyi vision rero ku bakenyezi jewe shize imbere abakenyezi nk'umukenyezi. Iyi vision natwe bwira duhindurira amateka mu rugo. Uyu munsi jewe ndashobora kugenda kugira rotre umugabo akavuga yuko adafise na 2000 mu mufuko hange je narotiye. Rema tenaroti ako konyene kararyoshe mu rugo kararyohera abapapa abamama. Apana cyari ndicugenda kurutira ujana ushira hariya ikindi naco nkuko twatanga tubivuga vision ihindura ubuzima ku bantu benshi. Rero nawe umwanya tugiye kubasigurira twizera ko muza kudutahura kandi umuntu wese ari hano ari ikintu udatahura udasobanukirwa urashobora kuza kutubaza kugira ngo tugufashe gutahura. Hanyuma ni kuvugaho vision ni yandi majambo ni Van Gogh Movie Service Limited. So Van nibako ni izina ry'ikebura. Nibako rero bagiye hamwe isosiyete yiyunze iyunga cyo kimwe na ziriya nganda zihingura amafilm. Murazi ko muri nizenya kuri YouTube abantu benshi bagiyeho maraba amafilme ariko ntabwo mushaka kuzihembega amazi ama-views ziya views mutanze ntabwo namwe muzihembega. Rero kuvuga ko twege muri vision tuko dufasha kwamamaza ku marezo sosio bari abantu bahingura amafilme tubafasha kwamamaza. Hanyuma uko kwamamaza biciye mu gutanga like nibyo natwe biduhemba. Iriya like buri munywanyi wese amaze kwinjira muri vision
iramuhemba kandi ngaha buri muntu wese ahembirwa ko cagize gute yakoze nivuga ko rero muri VGM mu gihe umuntu yinjiye baramusaba yuko ashiramo umutahe kuko uyo mutahe ushiramo ni umutahe wawe bwego kandi mu gihe wifuje kuva muri company uragira gute urakora wa mutahe wawe twageze gutanga karori iyo umuntu agiye kurangura nk'ibiharage bakoresha umutahe wawe ari kwizera ko uzaronka hama no kuvugaho bagerageje bararaba avuga ati ngo twabwiye atanguye 2020 itangwa muri yago by'abazungu za Amerika za Asia n'ahandi baramara imyaka ya 2023 ariko bakora bavuga ati 2024 reka twishine muri Afrika kugira ngo buri muntu wese ahindure ubuzima no bashe baraba bibaye n'ikibazo cy'ubukene kiri muri Afrika avuga ati n'umuntu mutoyi nashaka guhindura ubuzima biciye muri VGM nuba ko bacavuga ati umuntu ashaka gutangura $30 mu gihe umaze gutangwa $30 urazigira deposit muri company ya VGM hanyuma maze uzigira deposit muri icyo gihe company iratanga bonus ya deposit ya mbere ugize hanyuma yo bonus batanga bonus ya 10% kumara winjanye muri company hanyuma muri icyo gihe niyo baca baguha za filme abari filme nyinshi cyane hanyuma ugacagura yo wumva ikunezeye ama agenda kuri ukayikandako hari ahantu handitse watch hanyuma maze guklika kuri watch kakuyotea ikintu bita like I like it and after ukagenda wakira gute bashaka kuzanira agatablo karimo igiharuro kimwe ese iyi filmu yikunda rimwe cyangwa ni kenshi bibaye n'ibitigira ufise uzagira amalike kandi bikabana n'umwanya nawe ushaka kuba ufise ashaka kuvuga ati nimba uwo munsi ufise kugira like 3 bagwaye igitigiri cya like 3 ashaka kuzandika muri agatablo hanyuma ugaca kugira confirme nuba kumaze kugira confirme iriya filme ubihaye views hanyuma izo views ko bashaka kubaza ati nayo mafaranga umuntu ayabona gute ayo mafaranga ese imeze gute ntabwo yoba ari scam benshi ndazi ko ibyo bibazo barabifita kuko ni benshi bagiye babimbaza barambaza ati ko bino bintu ntabwo tubibona neza ni kuvuga ko rero wewe filme imwe uri kuri VIP ya mbere filme iraguhemba $0.200 ayo onye agashagenda kuri konti yawe kandi ni kuvuga ko ajya amafaranga uhembwe company nayo hari andi mafaranga iroha kuri ijya like yo watanze mvuga ko rero ugize filme 5 ku munsi bawinjije $1 cyo tunabye VGM aje guhindura ubuzima bw'abantu benshi kuko ushaka gutanguza $30 ku munsi ukinjija $1 kandi mu gihe wandanje ukora plus ukora cyane plus uronka amafaranga menshi kuko umuntu yemerewe gukora rimwe ku munsi izo filime umuntu yemerewe kuzigira like rimwe ku munsi hanyuma ugakora mu gihe ukeneye kurotira urarotira umuntu ahereye ku $12 hanyuma iyo umuntu arotiye kubera ko iyi VGM ni company yemewe n'amategeko ni company cyangwa gikurikira ngaha muri Amerika niho siège ya VGM iri ni kuvuga ko kugira ngo yemererwe gukora ku isi babasabye leta ya Amerika yasabye gutanga $1,000,000 kugira ngo autorisation yo gukora VGM yo gutanga ubuzima mu bihugu bitandukanye so numva ko rero VGM iriko itanga ubuzima ku bintu byinshi bigize kandi uko bamaze kubibona benshi ibihugu bitandukanye bari bahindura ubuzima ku rwego rwo hejuru hanyuma urashobora gutanga $30 cyangwa zirenga bivanye n'amikoro ya buri muntu wese kuko iyo mama bati nubwo umuntu yoba ari umukene yoshobora kuyiranga agira gute akinjira agahindura ubuzima
hanyuma umaze gushako iyo depo ya mafaranga izo da 30 urashobora bivaye nuko ukora ashaka kugatereka nongere ko nimba yose nk'idolari 10 ukazongera ku mutahe wawe hanyuma ukabandanya ukora ugakora hama udatereka ndakisa akabazo gatoyi reka ndotire nuba ko bije murarotira amahera nubwo uri mu nzu urayarotira akaja kuri telefone ya Remikashi. Ni kuvuga ko bije ushobora kwibaza ati none eske ndayarotiye amafaranga agenda kumenga n'ibintu by'imiyagayaga igenda gute imeze gute bo ni kuvuga ngo Vision ikorana n'izi banke zidanaza ama USD online akarero turakora n'anduzenya na Binance nazi benshi barazi Binance n'akamaro kayo hanyuma tugakorana n'izi za Airbank na OKX izi ni mabanki mondial zidandaza ama USD online uko idolari riduze uko tuna dukoresha dolari ya papier ariko dukoresha electronic uko riduze nawe ubibona kandi uko rimanutse niko kuko urarigura izi Binance Airbank OKX bafite aba agent bari online n'abandi mushaka komunikana ngabo mu Burundi turabafite benshi badandaza ibintu by'ama USD akaba ibintu by'ama cryptocurrency muba ko rero mu gihe uzikeneye baraziguhereza hanyuma ugagira depo muri Vision hama hageze kurotira barotira kuko kujya kuravuga ngo telefone n'ingodo yawe by'ukuri ntabwo babeshe ushobora kotira muri Vision Vision hotre imara amasaha 2 cyangwa 72 mushaka kwibaza ati gute imara amasaha ntayi ku muntu amaze kwinjira muri company uko twabwiye ko iyi company nubwo batati none eske iyi company zakugara ryari bimeze gute okay ni kuvuga ko ayo masaha bayakumaza kugira ngo bagenzure konti yawe barabe neza gata muntu agomba kwigira kamanyanga kuko ushaka gutagaza telefone hakaba hari umwe mu bantu babagenzi bashanga asa n'umugenzi warayikwije kugira profite kurutari amafaranga ufite muri Vision ariko mu gihe y'amafaranga y'amasaha yategekana kugira ngo bashe kuri ya konti ya Airbank cyangwa Binance urafita ku reportinga tafita ababijeje akaba kigiye kuri konti simbona ko amafaranga byagenze gute kunigeze ndotira muri cyo gihe bakenzura konti yawe nimba umuntu yagize ko hotre akagira gute bakagira retour kuri konti yawe hanyuma ni kuvuga ko kimujyana na registrement muri Vision buri muntu wese ategeza kuba afite telefone ya Android hanyuma iyo umaze kwinjira kuko hajya kunaba ngo inyoni guruka yisunga igiti nawe kwinjira muri Vision office umuntu yaguhaye amakuru hanyuma umuntu yaguhaye amakuru akakubwira ati ngo muri Vision muhindure ubuzima rero muri cyo gihe umuntu araguha link iyo link ukajoininga ushiye kuri iyo link y'uwo muntu hanyuma bikagusaba yuko ucukoresha email yawe na nimero ya telefone na password nivuga ko ibyo bintu bitatu nibigufasha kuri konti yawe telefone ushaka kwitakaza anytime mugihe telefone bayitakaje ukagura indi telefone uri connecta ukwirikije ya email yawe cyangwa ya nimero ya telefone na password muri cyo gihe ukabandanya ubutunzi bwawe nimba wataye telefone cyangwa bayikwibye ukaronka iyindi ukiconnecta ubutunzi bwawe usanga kujya busije no kubusanga kuri konti yawe hanyuma yaje nkuko twabivuze ati munatangwa $30 hama umuntu agakora mu gihe umaze gukora ugakora usanga ubuzima bwahindutse ku rugezo ruteye ubwoba niba kuno munsi watangura $1 ugasanga watanguye umutwe wa $30 ariko ugasanga uri kuri $1 rimwe ku munsi mugihe ubandanyije ukora
ntuguma kuri rya dolari rimwe ya mafaranga ariyongera akaba menshi. Je ndabahaye akarorero, jewe nahoze ndi umumekanisi kandi ndazi akaba mekanisi twakoranye ngaha barimo baramaze kujoininga muri VGM. Nivuga ko nta mahera menshi nayinjije muri mekanike, yari amahera nyine abaye ariko nayo yashima uko biri kose. Reka njeyo ndabe VGM ibyari byo ndabe ko bari kubambwira ari ukuri. Uvuga ko naninjiye muri VGM najoininga nkoresheje $30 nkuko benshi bashaka kubatije naribwe muri Berry muri Cloud One company zagiye ziba abantu hano benshi bagiye batakaza n'inzizigiro imitima yari bavuga ati Yesu ndose wakora business ariko no kugira ko ntushike intege VGM yaje nk'isubizo kuri wewe. Je muri VGM atanguje $30 ndakora n'injije $1 ariko please nakoze cyane naduze ku $2, $3, $5, 10, 30, 50, 100, 200 n'amajana 3 ku munsi umuntu agashaka kuyarenza. Ni kuvuga ko rero iyo uri kurakora muri VGM nta kintu na kimwe kidashoboka. Wewe just ufakugira kwizera konyine kuko abantu benshi gitonda ashaka ku ndoto zacu ntabwo dufita kwizera. N'umushaba muri iki kintu bakabona ko anytime baracugara reka ngire antuka nta kintu na kimwe kidafita risk ariko wemera gufata risk kuko n'imodoka ashaka kwigwara nshasha uzi kitazatembagara igatembagara sibyo iratembagara kandi utayizeye kuzaho uruguruzi duka wizeye kuzobona umusaruro mwinshi ariko bikarangira nayo kuri iyo duka ukoreramo uyabuze. Ibyo ni ibintu bibaho kandi bishika. Rero nagomba ndabatera intege namwe zo kwinjira muri VGM ku batarinjira kwamaze kwijoininga VGM namwe ndabatera intege zo gukora cyane kuko VGM yaje ngisubizo ngaku Barundi yaje ngisubizo ku Barundi. Muri VGM nubwo ufite ko $50 by'amadolari urayarotira akagushikira muri telefone yawe. Ni kuvuga ko nkimara kwinjira muri company n'abarundi benshi bagenzanje nagiye mpanura kwinjira ariko benshi bambwiye ati wapi izo business zaratwibye na VGM zatwibye. Bambwiye ati no nimba wari gerageza usanga ariyo mahigo yawe kugira ngo guhindura ubuzima ntushike intege kora cyane nyizera. Jewe nawe nabwiye ati nyizera basi niba yakwiba nzayagusubiza ariko ndizera ko benshi no munsi barahinduye ubuzima ndazi bamwe baza kubashingira intahe babwira ukuntu bariko bakora n'intambwe bageze ko iruhande yaho VGM hari ibintu by'ama upgrade VIP turafite VIP ya mbere, VIP ya kabiri, ya gatatu, ya kane n'iya gatanu na VIP ya gatandatu. Niba kwizo VIP rero kuzishikaho yandi bavuga ati iyo umuntu akeneye gutera imbere si byiza gutera imbere wenyine, ufite abagenzi, ufite abene wanyu, ababyeyi bawe. Yes, bashaka guhindura ubuzima bwawe uhereye no mu rugo muri bari abantu bavukana ba petit frère wawe bajya bose bagenzi babashiye mu mugambi bakore kuko mwizo babyiza duhuriye mu kabari ngo none ngurira icupa ego ashaka kuri mugurira yifa kumweka nawe ubiro nk'amayo mafaranga kugira nawe ejo ntazahindura ubuzima ko nawe wabuhinduye. Niyo mpamvu we bashiraho ibintu bya VIP avuga ati mu gushaka kujana abantu 6 ukabinjira muri company hanyuma ukafuseho n'umutahe wa $300 kuri konti yawe. Muri icyo gihe company irahise ikaguhemba kubera wakoze cyane wanyuma wagombye guhindura ubuzima bwa mugenzi wawe. Muri icyo gihe nawe ukigira gute company iguha agashimwe ka $100. Numva ko ikintu gikomeye cyane je nayitamwe ndi umurundi iyo niyumvira kuvuga ati reka mbwire bagenzi banjye mwese kuma muri hano muri VGM natangwe ndi uko tugeze mu 1,100 abarundi bose mwese mukomera amashi. Ego murakoze cyane.
hama rero mu gumaze kutuga kuri VIP ya kabiri yo kampani y'ibihumbi $100 hanyuma kampani igashe gusaba ko ubugiye mu rwego rw'aba agent nicyo gihe kampani ishigusaba yo kugira gute ukora cyane ugafasha barya abantu binjije muri kampani ukabereka uburyo bakora ukabereka aho we waciye mu gihe ngo ushike kuri iyo level ugeze ku munsi naho bahagira kwizera bagakora bagahindura ubuzima ni kuvuga ko muri ico gihe umaze kuronka abandi batanu winjiza ku kwezi kampani yongera guhemba $100 ziyongera kuri ajya amahera winjiza buri munsi kuko umaze gushaka kuri VIP ya kabiri ufite amahirwe yo kwinjiza $7 8 10 kugeza kuri 20 par jour urumva ko bikonse n'ibyo ubuzima kuko nubwo uri kwinjiza $10 ku munsi ndazi ko n'abantu bake mu buzima bakora unashaka gukorera 70 ku munsi ariko bije kuyakorera urayarutira usibye ko mu kintu njyanye na votre company irakata amafaranga yo kuriha amataxi uvuga ko muri ico gihe votre umuntu abagize company iramukata $12 izo $12 kuko company ifite ama office ifise ama office mu bihugu bitandukanye niba ko igukata 12% ku mahera ugize votre muri company niba ugize votre $100 urumva ko baca bakatamo za 10% umva nashomba amashi usigarana hama maragashaba bayaruka hehe kuri ya konti yawe wahuza na BGM zimwe twavuga nka Binance, Airbank, za OKX izo tugashigira ko tugasharonkera ngaho kandi ahantu hose uri kwisi kuko ibije muri bihugu byinshi bigize isi amahera yawe yarutira aho uri hose nimba ufite konti ya dollar hari uko ushaka kubihuza amaze gushika muri Binance cyangwa Airbank ukatransfera kuri konti yawe ama bintu bikagenda neza hanyuma mu gihe umaze kwinjiza abantu rero twavuga hariho ikintu bita commission ziva kuri abantu uko bari timu yawe iyo timu yawe uko bakora uko babigishije gukora cyane nawe no kugira gute ubyaza umusaruro za timu zawe ziri ku kivi rero ni kuvuga ko ntushirekiraho ushuga umukora ukereka n'abandi ukabigisha kugira ngo bose bagenda bahindura ubuzima kuko nujya mu winjije nimba wewe uri ukinjira umuntu agira deposit umuntu winjije nawe ni B nimba ko B uramuhembe B nawe mugaza kwinjiza se nawe arahemba B akongera na akamuhembe rero gashige uko ni sanga abantu benshi timu yawe yagutse kandi na timu commission gasaba na commission ziba kwa abantu zisigaye zisumba abantu zisigaye zisumba n'umushahara winjiza ku munsi kuko umuntu muri no company umuntu afite amahirwe abiri we have two ways the first way it is one urashobora kuri muri company ukaba ufite umutahe ariko atabantu ufise winjiza c'est vrai que byabaye kenshi siko muri icyo gihe rero company ntakitagerageza gukora kugira ngo buri muntu wese ahindure ubuzima niyo kwashira investment amafaranga yawe hanyuma umaze kuyashiraho muri icyo gihe urakorera ku munsi niba ufise $100 ku munsi ni $2 niba ko yanyu n'umutahe byunguka byose ugeze ku $150 winjiza $3 ugeze ku $200 winjiza $4 ku munsi $250 ukinjiza $5 ku munsi hanyuma ukagomba gukora uko ariko ikiringo utarenga uri kuri VIP ya mbere ntushaka kurenza umutahe $1,000 bivanye n'amategeko ya company uko abiturekurira nubwo kuri konti yawe yarenzaho ariko ntabwo akwinjiriza yarenze kuri $1,000 bisaye yuko nimba ugize umutahe udashaka kurenza $1,000 kino kirenza naho
bishesa ko winjiza bari abantu batandatu kwibasha gushika kuri VIP ya kabiri, naho nyene VIP ya kabiri urenza umutahe w'idolari 2000. Aho nawe ushobora kwinjiza idolari 40 ku munsi. Ushiyesha ko na komisiyo ya team commission yawe ushobora usanga uri nko mu dolari 50-60. Ni kuvuga ko rero n'usangi nuko vision dukora. Nkaba nitwa Hakizimana Fiacre ariko benshi bazi ku izina rya Omi. Nkaba nzi umwe mu bayobozi ba VGM kandi nkaba nzi umwe mu baza guhagararira competition iza kuba uyu munsi. Hama mu majambo make VGM yaraminduye ubuzima ko uko nari meze mu minsi yahera n'ubu hari difference nini cyane. Nkaba ndabashimiye cyane kuba barajenga mu Burundi wacu nga muri Afrika. Mu minsi kubera gukora kwanje mu minsi Imana imeza agenda ashobora kugura umuduga uvuye muri VGM. Izari nk'indoto ibyo twabona ku bandi ubu turiko turabibona na twebwe. Sinigeze nyumvira ko hazongera igihe nzongora umuduga, ariko ndabona umengo muri uko kwezi Imana ibikoze ndashobora kugura umuduga. Urumva yuko hari ibintu by'agaciro cyane. Ubwo rero nashaka gutera intege n'abantu bariko bariyumvira yuko bigiye mushobora kugara, gerageza gukora, zana abantu kuko mukoze muzoronka umwimbo mwinshi, muzoronka komisiyo kuko abantu kungene mubinjiza ku munsi mugenda muronka amakomisiyo n'imitahe yanyu kandi mukaguma muronka amafaranga. Ubwo rero murakoze, Imana ibahezagire, muje ku kivi dukore turindira abantu, tugize abantu turore ko dushobora guhindura ubuzima twese. Si jewe jenyene, si Alexis, si Odeta, namwebwe kumbure mushize mu ngufu murashobora gutera imbere. Murakoze. Tenebis nkaba umukozi wa VGM, nkaba nongeye ndi umumambre wa VGM. VGM ndayikunda cyane kuko iri kwirahindura amateka, iri kwirahindurira ubuzima. Ubwa mbere na mbere mbanza gushimira upline wanje ahari, ndagushimiye cyane we wavuze rimwe nkumva gatanu. Jewe business online ndazikunda cyane, iyi nayo yaje aragahebuza. Icampeye intege ni giki? Ndashimira kandi bwa mbere abakenyezi mwaba muri ngaha, abakenyezi mwese oye. Muri 2022 mu civugo cya w'imarse nyene icubahiro umukenyezi mutambukanyi wa nyene icubahiro kuri gihugu cyacu cy'u Burundi yaraduteye intege twebwe abakenyezi. Mu civugo aravuga ati umukenyezi tugira uruhara mu iterambere mu kumenya gukoresha rezo social. Hari muri 2022 chizi business online nazitanguye muri 2018, ngira bakoze crowd one, ngira barabizi ko yatanguye muri 2018, niyo business nahereyeko. Hageze muri 2022 numva iryo jambo ry'umwubahwa nk'uyo, ndumva telefone umengo nomenya kuyikoresha byinshi gusumba. Iryo jambo ryaranteye intege cyane. Abakenyezi twebwe tumenyereye telefone uyifashe umenya kuraba kuri WhatsApp, niba buja kuraba abo telefone, ibindi ni habaye agapanya na gatoya wirukangana hariya ngo ndabira. Mugu umunsi ndabona ko atari ko biri. Iyi VGM rero ku bakenyezi, jewe shize imbere abakenyezi nk'umukenyezi. Iyi VGM natwe bwiri kwiraduhindurira amateka mu rugo. Ubu munsi jewe ndashobora kugenda kugira rotre, umugabo akavuga yuko adafise na 2000 mu mufuko, akamubwira je narotiye. Rema je naroti. Ako konyene kararyoshe mu rugo, kararyohera abapapa abamama. Apana bya bindi by'ugenda kurotira ujana ushira hariya. Ikindi naco muri VGM ko ushaka gutera imbere,
hera mu nzi wawe, hera mu rugi wawe, hera mu babanyi, hera mu nshuti n'abagenzi. Ubu munsi urinjira muri VGM ukaja gutangura kuja kwigisha umuntu hariya hariya, hera hajya indani mu nzu. Wewe umupapa ni wawe winjiye kwinjiza umumama wawe, abana bawe, hamuka ukaja inyuma wahejeje indani. Iyi VGM rero tuyikore iratandukanye n'ayandi ma business yose twaciyemwe, abantu baciye mu ma business. Nta business nimwe nari bwigere mbona umutahe uri rotirabe. Muga muri VGM ni wavuze uti je nashizemo $100 ariko ndagiza agashida ka $50. Wa mutahe wawe urashobora kugabanya ugasigaranamo $50 kandi watanguje ijana. Nta yindi business nimwe twakoze ico kintu cyahora kiba. Tuyikorera twivuye inyuma. Gukorana n'umuzungu urakwa nyamesheza. Urakwakwanya. Arakuraba nawe uraba. Cyo ni jambo rikomeye cyane. Ni gatoya mugani jambo rikomeye cyane mvuze ku bantu bakoze ama business atandukanye. Ariko murabona yuko itandukanye n'ayandi ma business abaciye mu ma business murabizi. Rero ndashimiye nongeye gusubira kugushimira upline wanje, nkaba nongeye gushimira Monsieur Alex aguma bandanya adutera intege cyane, atwereka ukuntu twokora, ukuntu tudevelopa ama team, apana kwigungira ko kuri team yawe ufise abantu guha guha umuntu kuri team yawe ni vyiza kugira nawe azamuke muzamukire rimwe mwese. Ni harambe rero VGM mu Burundi, ni harambe VGM ku isi yose na cyane cyane muri Amerika, ni harambe na Ronaldo wacu tugire Kristo.